À
Bakristo bene wacu ndabaramukije ndabahaye mwiriwe bivanye naho muri nitugire Kristo. Ejo Agora TV yari kuri ku cicaro gikuru ca diocese ya Ngozi kuri paroisse Mvyeyi aho twariko turifatanya n'abakristo bariko bahimbaza umunsi mukuru w'umuvunyi wa paroisse yabo. Turi kuri paroisse Mparamirundi aho nabo nyene bariko barahimbaza ibintu bitandukanye, hakaba harimwo no kwigina abasaserdoti bino paroisse. None rero twegereye padiri mukuru wa paroisse kugira ngo atuyagire umunezero bafise n'ivyo bariko barahimbaza, na cyane cyane ko dusanzwe turi ku munsi w'Imana. Padiri ndabaramukije. Amahoro ya Kristo. Ego, mbega padiri mukuru mwitwa bande? Jewe nitwa Patiri Vital Sindihebura, sanzwe ndongoye ino paroisse ya Mparamirundi, mvuka muri paroisse ya Gitwenzi. Ego, padi mbega iyi paroisse muyimaze ko igihe kingana gute? Iyi paroisse jewe ndayimaze ko imyaka 2 n'amezi, urumva ni imyaka yababa 3. Ego. Kwigenekerezo ry'icenda ukwezi kw'icenda nzoba ndumanije imyaka 3 yose nkora ubutumwa muri iyi paroisse kandi arije ndayiragijwe. Murakoze cyane padi, mbega ko tuzi neza ko ngaho ari muri diocese ya Ngozi, twomenya neza yuko iyi paroisse iherereye hehe, ihana imbibe n'izihe paroisse? Iyi paroisse ya Mparamirundi ni imwe mu paroisse ya diocese ya Ngozi, iri muri Vikariya cyo bita intara y'ubutumwa ya Busiga. Akaba ari paroisse yavyawe na paroisse Jene, ari naco gituma iyi paroisse irafise amaparoisse menshi ahana imbibe nayo, yaba aya maparoisse yo mu Burundi canke ayo muri iki gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Ayo mu Burundi ni paroisse ya Jene nyene, ni paroisse Busiga na paroisse Ruganza iri hafi na hafi, kumwe mbere na paroisse iri ngaho hakurya mu Rwanda bita paroisse Higiro. Ego, nukuvuga yuko mu vy'ukuri irakikijwe n'andi maparoisse. Mbega ifise amasikirisara ngahe ko tuzi yuko iparoisse ibifise ibisata bitari bike biyikukira? Ego murakoze cyane. Iyi paroisse ifise ibisata 5. Nukuvuga n'iki gisata Mvyeyi kirimwo. Ivyo bisata ni ibi bikurikira: igisata ca Mutsinda, igisata ca Bigera, igisata ca Gahini n'igisata ca Kanyaru, n'iki gisata rero c'Imparamirundi. Ego cyane, turagushimiye gose. Hanyuma uno munsi twabonye yuko hariko haraba imigigwa itandukanye, mbega ku batabizi iyo migigwa yari yihe? Murakoze cyane. Uyu munsi twari dusanganywe umunsi mukuru w'umushaha mweranda rwose wa Yezu Kristo. Uyu munsi mukuru uraheza uvyara n'iyindi minsi mikuru, kuko twariko turigina imikangara iriko irakomezwa muri mutima mweranda ishika ku 307, gutyo mbere hakaboneka n'abaheza bakaronka isakaramento ryo kubaka Kristo 37. Ivyo vyiza vyose rero tubikesha uyu munsi mukuru w'umushaha, wanashaka tuvomamwe ivyiza vyinshi, ari naho twace tuhikika nk'abasaserdoti mu guhimbaza iyi yubire y'imyaka 100 iheze abasaserdoti ba mbere babonetse mu Burundi birabura, natwe tukoga mu makanda yabo. Uyu munsi rero karakanyamuneza kuko uyo mushaha wa Yezu Kristo niwo duheza tukavomamwo ivyiza nk'abasaserdoti bidufasha kwitunganya no gutunganya igihugu c'Imana twaragijwe. Ego, mu guhimbaza haba hariho uguhimbaza biga twabonye kubw'umutima, aho abantu bakoranira mu isengero kugira ngo bahimbaze nyene bari mu ngoro y'Imana. Mbega inyuma yaho nta gikurikira? Ego, murakoze cyane. Turazi ko bitoheza ngo biherere gusa mu ngoro y'Imana, nivyo twarose amasakaramentu. Abakristo baradukeza mu ngoro y'Imana. Ubu naho inyuma y'inkuka ya misa twaronse turaheza tuce tuja no mu bijanye n'amasaka nyene, ibiheza bikatwubakira umubiri abakristo kugira ngo babandanye batwigina, natwe tubandanye twinovora iryo banga ry'ubusaserdoti kugira ngo tubone ko dushigikiwe. None rero barahawe ikaze
muri uyu munsi mukuru bandaye. Ego ngo tubwire ingene bitunganije, mbega umukristo wese araza kuhashika kugira ngo baheze babipfurize uwo munsi mukuru bitunganije gute? Urakoze. Uyu munsi mukuru ingene wateguriwe abakristo bose ba paruwase bigina abasaserdoti na cane cane biciye mu mibano rukristo mu mihari n'imigwi kugira intunganyo y'agatererano gafasha kugira ngo abasaserdoti bagire iyo yubire neza nabo bongere bitunganye mu mibano yabo kugira ngo basangirire hamwe n'abasaserdoti ari ubufise agakurutu kamwe kutuyoga canke akajumbu kamwe aheza asabikanye n'abandi mu mubano, hanyuma natwe abasaserdoti tubagiye imbere duheze dusabikanye turi hamwe kuko tuzi neza ko ibintu biryoha bisangiwe. Ego Padi tubakengurukire hanyuma natwebwe tubipfurize umunsi mukuru mwiza. Murakoze cane, ndakengurukiye ni radio yaduhaye aka kanya kugira ngo dushobore kwikora mu gahogo. Murakoze cane. Nuko rero bakunzi bacu muravyumvise yuko uno musi wari umunsi mukuru w'umushaha mweranda wa Yezu, hakaba kabaye n'akaryo kuko abana babize bavyigiye bakomezwa muri mutima mweranda, ati n'akaryo kandi k'abakristo kugira ngo bigine abasaserdoti babo bo muri ino paruwase yabo. None rero inyuma y'inkuka ya misa ati bagira bahurire ahantu baheze biginane bagira umunsi mukuru, natwe tukaba tubipfurije umunsi mukuru mwiza. Jewe ni Apollinaire Nkuru Nziza kuri Agora TV. Murakoze.